Dans tous les cas, nous sommes reconnaissants. uko bimeze kose dufise amashimwe ko dufise ubuzima kuba twagize ubuntu bw'Imana tukagira umwimenyerezo tukabona n'umuco. Ni abantu bake ku isi bazi ivyari byo. Turashobora kugira amashimwe menshi ku Mana kuba yaratanze umuco hagati mu mwiza wose, kuba yaraduhaye umuco mu rwijiji rwinshi, ikaba yafashe ijambo ryayo ry'inkomoko ikarisubiza ku giterekwa kw'amatara iruhande y'isobanuro zose z'abantu. Yaba twagomba gutwara ivyo Imana yaduhaye, twaba tunezerewe ku nzira y'ubuzima bwacu. Ego Imana yakoze ibihambaye muri twebwe. Ivyo raguma nibaza muri Isirayeli. Ubu rero tumaze kugaruka, nibajije kukungene abantu bashobora kuronka mu buryo bw'imirenza ko ukuri ku rugero rw'uko Imana yuzuye iri muri byose, nta na kimwe kibuzemwo mu byo ivuga byose. Imana yavuze byose ibyo dutegerezwa kumenya, yabivuze mu buryo bumeze neza cyane. Reka ndabakarorera, igihe numva amakuru kuri televiziyo y'Abisirayeli muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika canke muri Amerika, vyerekana yuko ibiduga vy'intambara vyashika ngo vyivange mu ntambara. Muri televiziyo yo muri Isirayeli haboneka abarabu bakiri bato bafata amabuye bayatera n'inkomezi, bayatera abasirikare bo muri Isirayeli. Gutyo rero bagasotora intambara ikomeye. Ndibwira nti mbega abo bantu ingene bitako akaga, bababwira igice c'ukuri, bababwira ibintu by'igice byo mu nkuru, bakagoreka ukuri ibintu byose, maze isi yose bakayishira mu muriro. Rero kuri Isirayeli biba ari bibi kubona ingene abantu barenganywa. Hama politike yamye ari ikintu kibi cyane, yama iza inyuma y'idini. Inyuma y'idini hakurikira politike. Ubwa mbere hariho abo bose bahagarara ahavugirwa ubutumwa bwiza, haza abanyepolitike, murabizi neza. Ariko twebwe dufise amashimwe, turimvuga kuri, dufise amaso yuguruye, kandi tuzi ibyo ivyanditswe vyera bivuga ku mahanga yose no kuri Yerusalemu. Ibyo rero ngo amahanga yose nta n'ukundi vyogenda. Zakariya 12:3, Imana iri kumwe n'ubwoko bwayo biba bihagije. Imana iri kumwe natwe, turi abanyenkomezi. Ego iri kumwe natwe, tuba turi abanyenkomezi, kuko Imana niyo nyene ububasha bwose, kandi abari kumwe n'Imana barashobora gutwara ububasha bwose bw'Imana. Nk'uko tumaze kubivuga, dufise amashimwe kuba tugifise ubuzima, dufise amagara meza, kuba twarazigamiwe ukuri, twararinzwe mu buntu, ntitwatambamiye iburyo canke ibumoso. Imana ibandanye kutuzigama gushika ku mpera. Igihe abaririmbyi batangura indirimbo ya mbere byankozeko, rero abayisuzugura bazorondera abariko baramusuzugura ubu bazomurondera. Nimurondere umwami bigishoboka ko abonwa, nimumutabaze akiri hafi yanyu. Yesaya 56:6 ngo umunyakibi nahebe inzira ziwe ahindukirire umwami. Uwo munsi umwe ari hagufi.
où le trône de la grâce deviendra intebe y'ubuntu izohinduka intebe y'urubanza. Aho rero abantu bazoboroga babwira imisozi bati nimutugweko, namwe mitumba nimutwubike, mwiyubike kuri twebwe, muduhishe uburake bwicaye ku ntebe n'umwagazi. byashiwe Yohana 16. Ubu ni igihe cy'ubuntu. turifuza yuko umuntu wese aza kumva ijambo, akumva ijambo nawe akogwe ko n'ijambo, yemezwe na mpemu, akogwe ko mu bwina bwiwe, ubugingo bwiwe abwegurire Imana n'umutima wuzuye. umwe muri bene data bakiri bato yambajije ikibazo gikurikira ngo ni gute twokorera abakiri bato kugira ngo bashobore kubona umwami. umwe wese agakora umwimenyerezo wiwe n'umwami. icyo nacyo nicyo cyifuzo cyane, icyumviro cya twebwe twese. ndizera yuko bishoboka iyo umuntu yumva ugutangaza kw'ijambo ry'Imana. kiremwa muntu wese yarashobora kugira umwimenyerezo n'Imana kubw'ubutumwa bwiza, akabufatanya no kwizera. igihe kimwe yovuga n'iminwa yiwe kumbure ibiri mu mutima wiwe, agatabaza izina ry'umwami. haranditswe ngo umuntu wese azo kwambaza izina ry'umwami azokizwa. ugutangaza ijambo nibyo byitangira ibyo. hanyuma kugira ngo umuntu agire umwimenyerezo ubwiwe, agire umwimenyerezo n'umwami, umwe wese ategezwa kuboroga ati mwami Yesu ngirira imbabazi, ndagutabaje ungirire imbabazi. muzobona ibyo birashobora gushika n'uno munsi ko abantu bagira umwimenyerezo wabo n'Imana. birahambaye kurorera igikorwa cy'Imana, ariko biranahambaye yuko umuntu akorwa ko wenyine ubwiwe, nawe akagira icyo akoze yishuye Imana amaze guhamagarwa n'ijambo. ibyo birahambaye cyane. nicyo gituma umwe wese yumva ijambo ategerezwa gutahura yuko ahamagawe, ko Imana ifise inyishu yo kumuha, kandi iyo nyishu n'umwe wese agomba kwitanga. nta zindi nzira ziriho. turagomba kwizera n'umutima wacu wose yuko Imana itange iyo myimenyerezo kuri umwe wese, abakiri bato n'abashaje. dutabaze izina ry'umwami n'umunezero n'ubushizi bw'amanga. mwibuke mwese, ndabisubiyemwo, bimaze kuba byanditswe mu muhanuzi Yoeli nk'ubuhanuzi. Petero abivuga mu butumwa bwe bwa mbere ku munsi wa Pentekote, avuga ati n'uno munsi n'iby'igiciro ngo n'uno munsi umuntu wese tabaza izina ry'umwami. byakoze n'Intumwa 2:21. aho rero bisaba kugurura umunwa, hakaba akamo kavuye mu mutima, umuntu akugurura umunwa. nabyo ibyo umuntu atugurura umunwa wiwe, umuntu adatabaza umwami ngo yizera yo kwizera mu mutima we imyaka 1000 ataragira umwimenyerezo n'Imana. birakwiye ko umuntu avuga n'umunwa ibyo mpemu ashize mu mutima, ibyo akoze mu mutima, nukubyatura nk'intahe. ibyo rero bica bikoreka. nimurabe abaje bose ku mwami, yarabaza ati ugomba ndagukorera iki? Matayo 20:32. umwe yarasemeye ati Yesu mwami wa Dawidi, mwana wa Dawidi. yarahamagaye, yaratabaje, yamuhamagaye mu izina ryiwe. umwami arumva, acaraza kuri we, aramubwira ati ndabishaka. ati ndabishaka ntubone, acarabona. ariko rero
uguhamagara kwari kwabayeho imbere. Uko guhamagara rero n'ubu ni kuduge mu mutima wacu, kuduge ku Mana yacu. Nta kintu na kimwe coba ari cyiza nko gutangaza ubutumwa bwiza, ukabona abantu bakogwako na mpwemu w'Imana, barongorwa n'ukwihana, bagatabaza izina ry'Umwami, hanyuma bagakizwa. Imana uno munsi itugire buno buntu ku bantu batarabona uwo mutima w'ubushizi bw'amanga mu mutima wabo. Agomba gusoma imirongo imwe yo muri Bibiliya, hanyuma Mwene Data Ewald araza gufata ijambo. Uraza gufata ijambo Mwene Data Ewald. Turamaze gusoma Zaburi 115 ku murongo wa mbere, haravuga ngo atari twebwe Mwami, atari ku bwacu, ariko ku bw'izina ryawe nugaragaze ubwiza bwawe, ku bw'imbabazi zawe n'ukuri kwawe. Ego ni Zaburi, iri ni ryo sengesho ryanjye ry'ibwina mu mutima wanje. Uwaririmbye ino Zaburi canke mpwemu w'Imana yasengeye muri uno muntu, yagaragaje ukugomba kw'Imana n'uwo mpwemu yera nyene ariko arakora uno munsi mu bwoko bw'Imana. Nico cifuzo nyene, nico cifuzo nyene, Imana yihishure, yigaragaze, izina ryiwe rihabwe icubahiro. Ibigirwamana birafise agaciro gusumba ababikora, nta n'ikindi. Ariko nta kundi kubw'amafeza n'izahabu bakoresha ngo babumbe ibigirwamana. Birafise umunwa ariko ntibivuga, bifise amatwi ntibyumva, bifise izuru ntaco bimotegwa. Zaburi 15. Mbega icuma cogira konkico? Oya. Ariko Imana yacu ni Imana nzima, ni Imana yo kwizigirwa, irashobora kuvuga, irashobora kumva, irashobora no kwandika. Mbega ni ryari yanditse? Ni ryari Imana yanditse? Yego nivyo, nivyo. Ubwa mbere amabwirizwa 10 yanditswe mu gihe ca Daniyeli. Haje giturumbuka icanditswe ku ruhome, umwami araza, arashobora kwandika, arashobora gusoma, arashobora kuvuga. Amina, arumva. Si ikintu abantu bahimvye, si ikintu caharabaye, ni Imana nyene ububasha bwose. Niwe dutegerezwa, niwe dukurako ukubaho kwacu. Rimwe na rimwe ndarakara hamwe n'abanyabwenge iyo bihata ngo bashibure ukubaho kw'Imana nk'umuremyi, hanyuma ngo basobanure ingene ibintu byose byabayeho. Sinahura ingene abantu bashobora kuba imihimbiri, sinshobora kubishikwiza mu mutwe. Nimba ico turikira hano, umuco wozima ntiwosubira kwaka. Isi yose ihari si ibintu byabayeho giturumbuka. Oya, ni Imana yabihamagaye n'ijambo ryayo ry'ububasha bivuye mu kanwa kayo. Abo bantu bose b'abanyabwenge nta numwe bararonka ashobora kubasobanurira ivyo mu buryo butunganye. Nivyo bibaza gusa. Ndibaza ko maze kubibabwira ni mu ntango z'imyaka 60. Birantwenza rero ubu yuko byanyibukije mu gihugu c'Igare. Reka nababwira ikintu kimwe, uko biri kose bari barose amagufa ari mu mwonga ku ntango. Byari byanditswe mu kinyamakuru Bild, ni ikinyamakuru c'Abadagi kivugana n'abapfuye. Uko bimeze kose ngo ibyo byarabandanije, sinzi byamaze igihe kingana gute,
amahinga atatu hanyuma ntihasubiye kuba ikindi kinyamakuru icya kabiri cyari gito baca bavuga ngo ayo magufa batoye ngo yari umuntu kanaka yari yarabuzwe haraheze imyaka 40 mu gace kanaka. ndibwira nti kuri jewe ubusa bufise akamaro kanini. mfise nk'inoti imwe hakaba hariho rimwe hejuru biba ari bibi, hari ubusa inyuma biba ari byiza gusumba. mfise hagiye ku bundi busa bubiri biba ari byiza cyane. ufise 5 n'ubusa butatu inyuma biba ari byiza cyane gusumba. ndababwira iki, ngomba kuvuga yuko abanyabwenge barihuta kuvuga ibyabo ni bagaca biterera mu bintu uko rero bita ngo iwacu si ububasha bw'umuntu, oya ni ububasha bw'Imana, ijambo ry'Imana nk'uko Imana yabivuze yarabikoze, nako bimeze no munsi niko bimeze. nk'uko musubiye kwibuka igihugu cy'igare Mwene Data Branham yabivuze mu butumwa 2 canke 3. ndagomba kwibuka cyane cyane kuri ya nkuru y'aba pastor n'abanyamadini bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babajije umupolisi wa mbere bahuye nawe bati mbega iryo kanguro rikomeye riri hehe? ninde azi uwo muntu icyo yishuye? ninda kivyibuka ninde? ego murakoze hari abantu bazi gusoma. uwo mupolisi yaravuze ngo ni undabe ni jewe ikanguro ryo mu gihugu c'igare. tugombe kuvuga iki ku by'ivyo? nticari ikintu carabwe, ariko nico umuntu yagizemo umwimenyerezo ubwiwe, abantu babigizemo umugabane mu buzima hanyuma barabishingira intahe. murazi ico gihe ni neza muri ico gihe niho ni bene data babiri Yefre baratandukanye mu nyuma kubera utuntu tw'idonido, hanyuma barahezagirwa. umwe yizera imyaka 1000 tumbereye, uwundi ntabyo yize. baca bakora imigwi ibiri y'abasambure b'Imana n'umugwi umwe muri abo bavuga butumwa yaciye ahaguruka arabwira abamwumva ati ndafise umurongo uwo ntashobora kwishurako. aravuga ati iyo mpamagara umumarayika wo mu ijuru nkamubaza nawe nyene ntiyo kwishura kw'ico kintu. bose baraja mu ruhagarara. yugura mu Baheburayo 2 handitswe ngo ni gute tuzokwikiza nitwasuzugura agakiza kangana gutyo. Abaheburayo 2:3 aravuga ati murazi inyishu y'ico kibazo ingere twokwikiza ni gihe umuntu yasaga kiza kangana gutyo Imana yateguye, ninde agomba gukira? ati nta rero nta yindi ziri hari. mu gihe rero c'ikanguro abantu barashusha abanyavuga butumwa barabashusha bakarungura, byari bikomeye. ibyo kumbure bizogaruka. ubu butumwa bw'imirenzako bwo butinjira mu mutima wacu. Imana iduhe ubutumwa bw'ibyina bukomeye bukora kuri byose mu buzima bwacu. hamwe n'ubwo butumwa habe n'imyimenyerezo dutegerezwa kugira kubw'ubuntu. hano dutegerezwa hano muri Zaburi 115 haranditse ngo umwami azotwibuka azoduha umugisha. Zaburi 115:5 amin. Imana yatanze urukundo n'amahoro ku bwoko bwiwe. rimwe na rimwe twavuga tuti niyaturongora byose bizogenda neza. mu by'ukuri hariho abavuga butumwa basezanira abantu ngo nibaba abizera ngo bazoba bari hejuru ya byose, ngo bazogenda bari
nk'abaguruka ndagomba gusoma ku mpera z'umwaka ibyo Paulo yagurukamo yagenderamo hejuru ibyamufasha kugenda nk'uwahezagiwe n'umwami. raba ico ibyanditswe bivuga hano Zaburi 115 murongo wa cumi na kabiri nguhoraho aratwibutse azoduha umugisha. turabyizeye n'umutima wacu wose. iminsi yose birandenga no muri no minsi ya nyuma iyo ndiko ndabwira abantu batazi ico Imana yasezeranye mu ijambo ryayo na cyane cyane abayuda. namenyanye n'umuntu ameze neza naramushimye cyane. twaricaye ku meza. umuyisirayeli yavukiye muri leta zunze Amerika basekuru bavuye mu Burusiya avuga ati jenda umuyuda sishobora kwizera. nawe namubwira nti jenda umunyamahanga ariko ndizera. turavugana ubwa mbere ibyo byagenze neza. bukeye arambwira ati reka ntegeza kwicarana nawe ndakeneye kukuvugisha. uko rero byagaragaye yuko twashobora kuvugana n'abantu. igitangaje ni uko atamuntu n'umwe abizi. n'abanyabwenge bose abarabe n'abahambaye nta n'umwe azi icyo ari cyo cyose. icyo ni cyo cago kinini barindiriye isaha yabo izo tegerezwa gushika mu gice ca mbere c'Abaroma mu ntango z'ivyete byanditswe n'intumwa. urupfunguruzo naruhawe. ku murongo wa mbere ndasoma mu Baroma igice ca mbere umurongo wa mbere. Paulo umugurano wa Yesu Kristo nahamagawe kuba intumwa narobanuriwe ubutumwa bwiza bw'Imana kabiri ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe byera. duhagarare hano akanya. uhereye kera byari byarasezeraniwe mu byanditswe byera imbere y'igihe. yatangaje mu bahanuzi ibyagira bishike n'ibyateza gushika. turabifise muri broshire handitswe ngo haranditswe. ndizera ko dutegerezwa kunezerwa ko Imana yatugiriye ubuntu kandi kubw'ubuntu yaduhaye urufunguruzo gutahura iby'ubwami bw'Imana. igihe abantu bavuga iby'uwazutse baravuga iby'ubwami bw'Imana nk'uko yabikoze mu minsi 40 igihe amaze kuzuka yari kumwe n'abigishwa yababwira iby'ubwami bw'Imana. byakozwe n'intumwa. ntiyababwiye politike ntiyababwiye iby'ibirere. murashobora kuyisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere. yababwiye iby'ubwami bw'Imana. ndibaza yuko ari ikintu gikomeye cyane gusumba ibindi byose. byanditswe hehe hano mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux. Kandi amaze kubabazwa abiyereka ari muzima atanga ibimenyetso byinshi ababonekera iminsi 40 avuga iby'ubwami bw'Imana. amina. yababwiye iby'ubwami bw'Imana. intumwa zaramenyeshejwe zari zizi zarabwiwe
nashizwe ngo muri Matayo 13 yavuga ngo mwebwe mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bw'Imana. Matayo 13:11. Mwami yakoze iki hamwe n'abigishwa ku nzira y'Emawusi? Yababwiye ibyo gusohoza kw'ibyanditswe mu gihe cyabo. Arababaza ati mw'abantu b'imitima iteba kwizera, ni iryari muzokwizera ibyavuzwe n'abahanuzi byose bitegerezwa gusohoza? Luka 24:25. Wahera kuri Mose n'abahanuzi bose abasobanurira, abemeza ko byose byari byasohoze. Twizera n'umutima wacu wose ko Yesu Kristo ari wa wundi ejo no munsi. Turizera ko agendera hagati yacu no munsi, nubwo tutagira ibikino hano imbere. Turizera yuko Imana ikomeye iri hagati yacu, ishoboye gukora ibintu byinshi bikomeye. Nta kintu na kimwe dukeneye cokorerwa hano imbere, bigomba kuza bivuye mu ijuru. Turazi yuko ibyo byanditswe mu cete cy'Abaheburayo ngo niba yawe yabwiriye ku isi batashoboye gucika urubanza, ni gute twe tuzokwikiza twebwe ibwira iri mu ijuru? Abaheburayo 12:25. Nimwirinde ntimushibure ubabwira, ntimwange kumwumva, kuko babandi banka uwababwira ari ku isi batashoboye gucika urubanza. None tweho tuzokwikiza dute namba dutera ibitugu iyituburira iri mu ijuru? Kera umwami yaje ku musozi Sinayi, iravuga irongera iravuga. Ubu rero naho iravuga, ivuga iri mu ijuru. Gute? Mbega turayumva iri mu ijuru? Ego, biciye mu ijambo ryayo. Murazi mirongo? Ego, kumbure gusura mu byagezwe 29:29 ngo nta n'umwe akeneye kuja mu ijuru ngo aze kuzanayo ijambo, kuko ijambo riri hagati yacu. Ni mu 30:14. Nk'uko umaze kubivuga, sinari niteguriye ibintu byose, ariko bidukora ko by'ukuri, kuko haranditswe ngo uko niko tubayeho, niko turiho, kandi niko tuzoba abiwe. Bwabaye ubuzima bwacu, ukubaho kwacu. Ugusubira mu byagezwe 29 kuko ibikinyege ikira amabanga ni iby'Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'iby'abana bacu ibihe bidashira. Byagenewe abana bacu kugira ngo tubishire mu bikorwa. Nibaje kundi murongo yo mu byanditswe mu Baroma 10 kisunga isezerano rya kera. Kumburereka ndakibasomere maze kubona ingene bihambaye iminsi yose gusoma neza tugavye ibyanditswe, tukabona n'ingene byanditswe, kuko umuntu ashobora kwihuta akihenda. Murashobora kubisoma ubwanyu mu Baroma 10. Ndaza kugaruka ku Baroma igice ca mbere hamwe n'ubufasha bw'Imana. Ndaza gufatanya n'umuhanuzi Yesaya. Baroma igice ca mbere umurongo wa 2 mu kwisunga ubutumwa bw'agakiza, ubwo yasezeraniye kera mu kanwa kabo yavugisha mu byanditswe byera. Umuhanuzi Yesaya igice ca 44, Yesaya 44 umurongo wa 26, ngo nkomeza ijambo ry'umusavyi wanje, ngashitsa inama z'intumwa zanje, mvuga ibya z'intumwa zanje. Imana yarungitse abasavyi bayo
igitondo nijoro ngo bavuge mu kanwa kabo batangaze ibyo yaragenye yarateguye. Hanyuma ibyo bari batangaje birasohoza. Yesaya 46 umurongo wa 10. Yesaya 46 umurongo wa 10. Mbera ku itanguriro nkavuga ibyiherezo, ngahera no mu bihe bya kera nkavuga ibitaraba, nkavuga ntimigabo yanje izohama, kandi ibyo nzogomba byose nzobishitsa. Amina. Ni gute tumenya ko Imana isohoza ibyigomba? Ni gute? Ni mu gihe dusesa mu ijambo ryayo, tukabona amasezerano n'ubuvugishwa, tukimbika ko ukwizera kwacu ko yabisezeranye kandi akora ibyo yasezeranye. Mu isezerano rishasha, imirongo ikunze gusomwa ibyakozwe n'intumwa 3 umurongo wa 21. Ariko ijuru rikwiye kumwakira gushitsa ku bihe byo gusubira guhindura ibintu byose bisha, nk'uko Imana yavuze mu kanwa k'abera bayo yavugisha bose uhereye ubwa mbere na mbere. Ibyakozwe n'intumwa 3:21. Si mu gihe kimwe ariko ni guhera ku ntango. Imana umwami yaravuze, yarayifise abasavyi bayo, abahanuzi bayo, hanyuma igashobora kuvugira muri bo. Murazi neza ibyanditswe hano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 3 umurongo wa 18. Ariko ibyo Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nayo bose bitari bwabe yuko Kristo wayo azobabazwa, ibyo yabishikije ityo. Ndizera kandi ndibaza yuko ntibikeneye guhamagara umuntu ngo yemeze yemeze yuko ibyo ari byo kuri. Ijambo ry'Imana guhera kera ryamye rigaragara nk'uko ari ukuri kandi ari iry'ukuri ku bizera bose Imana. Byose biratomoye, sivyo? Byose biba bitomoye. Ijambo ry'ubuhanuzi ryabaye umuco wakira ahacuze umwiza, gushikaho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu kizoserukira tukazotwagwa hamwe nawe. Imana mu isezerano rya kera, aho niho inkomezi yaduhereye. Guhera kera yabivuze, ivuga inama y'umugambi w'agakiza. Mbere n'umuntu atabona urwo rufatiro, urwo rubuto rwamaze gushira ku nyegu yiwe ngo ruvubwe, nta muntu afise ibyo kubiba, niwe nyene asema, niwe abiba. Ijambo ry'Imana riguma ari imbuto ibihe bidashira. Ijambo ry'Imana ntiritangurana na Matayo wa mbere. Ijambo ry'Imana ritangurana n'itanguriro igice ca mbere umurongo wa mbere. Aho niho ijambo ry'Imana ritangura kuri jewe iminsi yose kandi n'igihe bidashira. Rero dufise ijambo ryakomejwe ry'ubuhanuzi, iryo ni nk'iryakira ahacuze umwiza, tugira neza kurishira ku mutima. Mbega ubuntu! Ubu rero murazi ubutumwa bw'ubuhanuzi mu gihe c'ubuhanuzi. Aho naho nyene niho hari itandukaniriro hagati y'ishengero ry'Imana nzima hamwe n'ayandi madini yose. Yohana 17 nico cisungo gitumbereye. Twarabyanditse ko ngo Data nabahishuriye izina ryawe, no kuvuga babandi abo wampa bari mu isi barakumenye n'ibindi. Yohana 17 umurongo wa 6. Musome muri Yohana 14 ngo umwigishwa yaravuze ati twereke Data. Mwami aravuga ati maranye namwe igihe nawe nturamenye.
celui qui m'a vu. uwambonye aba yabonye data. Mais cela n'est pas ariko ivyo ntibishoboka, perceptible avec les yeux. ntibibonanwa n'amaso y'umubiri. ni uguhishurirwa. uguhishurirwa kwa Yesu Kristo niyo ntango by'ukuri, niho n'ukundi guhishurirwa kose kuza kwenena. hano mu Baroma 16 turabona ibintu nk'ivyo nyine. ivyo navyo biravuzwe. Baroma 16 murongo wa 25. Imana ishobora kubakomeza nk'uko ubutumwa bwiza nahawe n'ukwigisha ibya Yesu Kristo bivuga, bihura no guhishurwa kw'ibanga byahozwe uhereye kera hose. 26. ariko muri iki gihe biraserutse kandi byanditswe n'abavugishwa n'Imana, birimenyesheje amahanga yose nk'uko Imana ihoraho yageze, kugira ngo bumvire Imana babiheshwa no kwizera. Imana ihoraho, ijambo rihoraho yararungitse kugira ngo ridutegurire mu buzima bwacu bwo ku isi, ridutegurire ibihe bidashira, hanyuma ritwereke intumbero adufise ko mu bihe bidashira. Amina. natwe ibyo turabimushimira mu mutima wacu wose. hano mu cete c'Abaefeso harimo amajambo meza cyane. iyo mirongo yose si iyo tunyegejwe, ariko yategerezwa kutunezereza igihe cyose. Abaefeso 3 murongo wa 2. Abaefeso 3 murongo wa 2. namba mwarumvise ububwiriza bwa buntu bw'Imana nahawe kubagaburira, yuko mu guhishurirwa natiwe ibanga, nk'uko nabanje kwandika mu majambo make. amajambo nk'ayo aranezeye. nubandanije kuvuga hano nti uku ni kuhoraho agize, kuko navuze ibyiyumviro by'Imana ntari bwigere menya imbere y'igihe, ntari bwigere numva, ntari bwigere menya. Mpwemu w'Imana arahari. Ndizera ko mwene data Rusi na bene data batangaza ijambo barazi kangahe mpwemu w'Imana hishura ikintu hagati yo gutangazisha ibintu by'Imana. harimo umuco w'ikintu ubwaco muri kino kigabane nyene. Abaefeso 3 murongo w'umunani n'icenda haranditswe, jewe uri mu nyuma y'uwo mu nyuma y'abera bose naherewe ubwo buntu kubwira abanyamahanga ubutumwa bwiza bw'itunga rya Kristo ritagira aho rihereye. Murongo w'icenda, no guserurira bose ububwiriza bw'ibanga ubwo ari bwo ryari rihishijwe uhereye kera hose mu Mana umuremyi wa byose. Amen. ariko ntibyagumye binyegeje, byarahishuwe muri Kristo, byaragaragaye. Aleluya, aleluya. ubwiza n'ubw'Imana yacu byaranyegejwe mu Mana, hanyuma bihishurwa, bigaragazwa, kuko Imana yari yerekanye, yari yihishuye muri Yesu Kristo umwami wacu. Nico gituma ubutunzi bwose, ubwenge n'ukumenya byaranyegejwe muri we. Abikolosayi 2:3 biranditswe no ngo muri we niho hari ubutunzi bwose bw'ubumenyi n'ubwenge bw'Imana. Ndazo murongo ego kumbure niho turi, nimuhagarika umutima murashaka kurondera. nanje ndagomba kuzingura ahantu mwene data Branham yasomye n'umunezero mwinshi kumbure,
canke basi yasugumwe na mpwemu w'Imana. Que dans le 7e, le dernier âge de l'Église, ngo mu gihe ca nyuma c'ishengero mystère de Dieu amabanga y'Imana azosohoza comme il a été nk'uko révélé byahishuriwe aux serviteurs de Dieu. abakozi b'Imana Apocalypse 10. byahishuriwe hana 10. Nous prenons la liberté de lire turashobora kugira umwidegemvyo wo gusoma ivyo navyo. verset 7. Murongo Mais w'indwi. dans les jours où la voix du 7e ariko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi quand il sonnera aho la trompette, azoba agira avuze inzamba niho ibanga ry'Imana rizoba riherahejwe nk'uko yabaririye abasabyi bayo ubutumwa bwiza nibo bavugishwa nayo. nous devons franchir le pont dutegerezwa kujabuka ikiraro cashizwe hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishasha nk'uko bajabutse kera ico kiraro ngo binjire mu isezerano rishasha. birakwiye kuva muri rishasha tugasubira mu rya kera kugira ngo tumenye yuko hariho inkingi zibiri zifashe kandi zidashobora kunyika. tubifitiye amashimwe ku Mana gushobora kubaho mu mpera z'ibihe. Amen. reste presque introuvable sur terre. mbere ni nk'uko bitigeze kuboneka ku isi, ariko turizera yuko tutari twebwe twenyene, ko hariho abandi benshi bazokwiyongerako bakazohamagarwa. Amen. Turabyizera. Imibabaro y'umwami wacu yari ikenewe. Ibanga ry'Imana, umugambi ubwiwe yatangaje mu basabyi biwe urasohoza muri ino misi yacu. muri ino misi yacu murazi twebwe natwe turarindiriye haheze imyaka myinshi ukugaruka k'umwami. ntihagire umuntu yokwibwira ngo twarihenze igihushane. uno munsi mparura cane ku kugaruka k'umwami, kandi ndazi yuko imyaka myinshi imaze kurengana, ubu rero twaramaze kwegera uko kugaruka k'umwami gusumba uko twari turi haraheze imyaka 20. ntimuhagarike umutima kuri ico. igihambaye ni ukuguma dushikamye tutanyiganyiga. murazi abigishwa barabajije nabo umwami bati, mbega ni muri kino gihe aho uzogarukana ubwami bwa Isirayeli? nabo nyene barabajije ikibazo. byakoze no ca mbere Gatandatu. mwami aravuga ati, ivy'ibihe n'ibihe si ibyanyu, mwebwe nimugume hano gushikaho muzohabwa ububasha, muzokwambikirwa ububasha bwo mw'ijuru, hanyuma rero muzoba ibyabona byanje. nta muntu n'umwe akeneye kumenya ibihe n'amasaha. turagomba gusa kuba ibyabona byiwe. ibyabona byumvise kandi byabonye umuntu ku giti ciwe iby'Imana yakoze. ndizera yuko kubw'ubuntu bw'Imana ndashobora kuba umuntu nk'uwo yashoboye kugirirwa amahirwe yo kwibonera no kwiyumvira ibyo Imana yakoze muri runo runganwe. twebwe twese twarashoboye kubibona no kubyumva. twese bose ntibabonye umwami, bose ntibabonye intumwa, bose ntibumvise intumwa mu buryo bw'umubiri, ariko abizera bose guhera kera ibihe byose bumvise ijambo bazaniwe, ntaco byari bitwaye, yaba mu isezerano rya kera igihe byanditswe. twe turabyumva mu gihe cyacu, turabyizera, turabyakira, tubyakire n'umutima wose. munyemerere mperaheza nshimika ku byo ibyo maze kuvuga ku ntango. niba hagati yacu hariho abantu b'igiciro bataragira ubushizi bw'amanga yuko bagize umwimenyerezo n'umwami, uno munsi nibatabaze izina ry'umwami kugira ngo bakizwe. Imana ibahezagire mwese.
Prière finale, frère Rousse. isezerano rya nyuma rya mwene data Rusi. Turagushimira twese hamwe kubw'ijambo ryawe ry'igiciro, waduhaye ijambo ryawe mu buryo bw'ubutunzi. Ni gute tutoguhimbaza mwami tutabikoze mwami? Ninde wundi yobikora? Ariko turahimbaza, turashima umwami guhera ubu n'ibihe bidashira. Mwami turashaka kubikora mwami, hamwe n'abatwitangiye imbere bahimbaza izina ryawe bakaguha amashimwe n'ubwiza. Mwami ingena ari iby'igiciro, waratwiyumviriye ko muri no minsi waruguruye ugutahura kwacu kubw'ijambo ryawe mwami. Ubu wahishuye ibyari byaranyegejwe, mbega ubuntu mwami. O mwami si wowe uza guhezagira, wamaze kuduhezagira. Haleluya, ntiwakire ubwiza n'amashimwe no gusengwa mu mitima yacu n'iminwa yacu mwami. Turagushimiye kubwa rino joro, turagushimiye kubw'ijambo ryawe mwami. Byari bigufi ariko byari bimeze neza. Mwami ijambo ryawe ni ritoto, niko ryama rimeze. Ijuru n'isi bizorengana, bizohindurwa, ijambo ryawe rizogumaho mwami. Turabona ububasha bukora ibyo butegerezwa gukora. Icubahiro n'icizina ryawe turashobora kubibona n'amaso yacu ko byose bigomba gushikaho mwami. Turabona ko kugaruka kwawe kuri hafi, ukuzamurwa k'umugeni wawe kuri hagufi. Haleluya, ubwiza, icubahiro, gusengwa ni iby'izina ryawe. Uhezagire natwe ubwoko bwawe bwose, bene data bose, mu bwoko bwose, mu ndimi zose, mu mahanga yose. Turabigusabye ibyo byose mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen.